Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muhundiye turamukanye bene data, abavukanye muri Kristo, abana b'Imana, abatewe iteka na Kristo ryo kuba hano muri kino kibanza. Tumukomera amashyi menshi cyane. Kubashitsi nitwa Isaac Ndigacika, narizeye umwami Yesu ndi umwana w'Imana. Izina ryanje ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ibindi byose nta kimwe nirata uretse ko nziko nja kwa data, kandi ko yasezeranye ntabesha nk'abantu. Haleluya. Nahisi yose n'ibiri mu isi byo hindagurika, ariko data nizeye kandi nawe wizeye ntahinduka. Imana ishimwe cyane. Umwirivyi mu ndirimbo y'ikirundi avuga ngo nahisemwo Yesu ngo anjane hose. Hari igihe iyo tuko turaririmba cyangwa iyo uri kuraririmba udashobora kumenya agaciro k'amajambo uri kuraririmba cyangwa uri kuravuga, ukayaririmba nkaho umengo sihuri. Ariko uyu muririmbyi yari mu bihe bidasanzwe, yari mu bihe vyiza. Avuga ngo nahisemwo Yesu, natoye Yesu, nimitse Yesu, nahaye ikibanza Yesu kugira ngo anjane hose, kuko ni wazi amarushwa yanje, azi imibabaro yanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu niwe akwiye kuba inshuti yawe, uyu niwe akwiye kuba umugenzi wawe, uyu niwe akwiye kuba uwa mbere mu buzima bwacu, kubera ko ntahemuka, ntazimiza, ntabesha, ariko icyo yavuze cyose azogishitsa. Haleluya. Uno munsi rero kuri rino genekerezo maze kumenya ko ari jewe nzoba mpagaze imbere yanyu nk'umukozi abakorera uno munsi, narasenze Imana, ndabaza Imana ijambo rikwiranye n'uno munsi, kandi Imana yarayaze nanje mu buryo bw'ijambo. Haleluya. Imana iravuga kandi yaravuze, kandi ibyo yavuze turabifise, n'ivyanditswe vyera. Naha niho ngomba gukura ijambo yampaye kugira ngo ryongere kandi kubifashanyo ku buzima bwawe, kuko nanje byarabaye imfashanyo ku buzima bwanje. Urufatiro rero ngomba ko tuvugana ko uno munsi ruvuga ngo reka guha Satani icicaro. Reka guha Satani icicaro. Niyo majambo, nigo rufatiro, naho kwibagira ibindi byose. Ariko uyu munsi ndagomba ko umenya ko udakwiye guha Satani ikibanza, icicaro, ngo abe ari we yima, ngo abe ari we aganza, ngo abe ari we ategeka, ngo abe ari we arongora, kuko hari ibimuranga bitandukanye. Vuga ngo kubera atari vyiza, aho vyogusuka, aho vyoguta, aho vyokujana, hoba mu mahonero no mu mubabaro no mu rupfu. Ariko ndagomba ngo bwire umutima wawe, ndanse guha Satani kibanza, ndanse guha Satani intebe, ariko ndayiha Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngomba dusoma amajambo ari mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 27. Abanyefeso icete Paulo yabandikiye igice cya 4 umurongo wa 27. Ayo majambo avuga ngo kandi ntimuhe Satani icicaro. Haleluya. Kandi ntimuhe Satani icicaro. Kandi ntuhe Satani icicaro. Yariko abereka ingeso zikwiranye n'umukristo, ababwira ingeso zikwiranye n'umukristo. Iyo umuntu avuga ko yamenye Kristo, iyo umuntu avuga ko yakijijwe, hari ingeso
akwiye kuba afise, hari inyifato akwiye kuba afise, hari ubuzima akwiye kubamwo butandukanye n'ubwo yabamwo kera, kandi hari ingeso akwiye kubamwo zitandukanye n'izo yabamwo kera. Ubwo kera tutarakizwa, kera utarakizwa, kubesha n'icyari icyaha kuri wewe, kwiba, gutukana, kugwana, kwica, gusambana n'ibindi bikorwa byose bijyana n'abapagani cyangwa n'ubupagani, ibyo urabona kumengo ni bisanzwe. Ariko iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze guha ikibanza Kristo, akaba ari we aganza ubuzima bwiwe, ni ukuvuga ngo ibintu birahinduka, akaba uwundi muntu, haba ingene yifata, haba n'ingene abaho, haba n'ingene abana n'abandi, arahinduka. Iki nicyo cyemeza ko umuntu yakijijwe. Uyu murongo rero uri mu mirongo Paulo yariko arahanura abwira abanyefeso ko badakwiye guha Satani icicaro. Akabwira ngo uwiba ntiyongere kwiba, ubesha ntasubire kubesha, n'ibindi bitandukanye yavuze muri aya majambo. Iyo havuzwe rero guha Satani icicaro canke icicaro, mu yandi majambo ni giki? Aha twese turicaye, Yesu ashimwe cyane, aha twese turicaye, ni ukuvuga ni umwanya uha umuntu, ni umwanya uha umuntu ukamuha ikaze, nimba ari mu nzu yawe cyangwa nimba ari mu vyawe cyangwa nimba ari ahantu muhuriye. Ni umwanya uha umuntu wo kumutega amatwi, wo kumwumviriza, kandi si ukumutega amatwi gusa no kumwumviriza, ariko ni umwanya, uyo muntu umwizigira, umwizera, ukemera ko ibyo akubwiye byose ari ukuri, ko ibyo akubwiye byose utegerezwa kubibamwo no kubikora. Ubu umuhaye icicaro, ubu umuhaye ikibanza, kuko mu buzima bwawe uyo muntu uba wamwise inshuti, uba wamwise umugenzi. Kandi mu buzima bwa misi yose turafise abagenzi, turafise inshuti, turafise abo tugendana, turafise abo dukorana, turafise abo tubana, turafise abantu twamaze guha ikibanza, twamaze guha icicaro. Niyaguhamagaye kuri telefone akaguhamagara gusa mu minota itarenga 5, mu minota itarenga 10, ubushitse ahari. Kubera iki? Kubera ko uramwemera, uramwiyumvamwo, waramuhisemwo aba inshuti yawe, aba umugenzi. Ntushaka kumubabaza, ushaka kwama hafi yiwe. Paulo ariko yandikira abakristo, ariko yandikira abizera, ariko yandikira abantu bamenye Imana, yababwiye ngo nimuhe Satani icicaro. Yariko arababwira iki? Yagomba kubamenya iki? Ko Satani hari ibintu bimuranga, hari ingeso afise. Mu gihe bomuha icicaro, mu gihe bomuha ikibanza, atahandi bizobatwara atari mu rupfu, atari mu mahonero. Satani rero Paulo avuga ngo nitumuhe ikibanza, nitumugire umugenzi, nitumugire inshuti, nitwemere ivyiwe, kuko hari ibintu byinshi bimuranga. Yamara ngo bavuge ibintu 4 nyamukuru bimugize. Ubwa mbere, izina Satani rivuga ngo umugwanizi w'Imana n'abantu. Imana dufashe cyane. Satani n'umugwanizi. Kandi cya kabiri tubona, Satani n'umubeshi kandi n'umunyabinyoma. Ayo majambo tuyasanga mu butumwa bwiza Yohana yanditse igice 8 umurongo wa 44.
Satani n'umunyabinyoma, Satani n'umubeshi. Muri amajambo Yesu urabona ariko arabwira abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, ababwira ngo mwebwe niba muvuga ibinyoma, niba mukora ibinyoma, niba mubesha, niba mwica, muri abana ba wa mugwanizi, muri abana ba so Satani, kuko yamye kuva kera ari umunyabinyoma. Satani rero ari umunyabinyoma. Usomye ivyahishuriwe Yohana umurongo wa 12 igice cya 12 umurongo w'9, urabona ngo niwe azimiza amahanga. Igikorwa ciwe ntashaka ko tuguma mu nzira y'Imana, mu vy'Imana yavuze ko tugumamwo, mu vy'Imana yavuze ko tubamwo. Satani arazimiza. Satani igikorwa ciwe n'ukutuzimiza, n'ukutubesha, kandi ikindi kimugize kandi kimuranga ni umwicanyi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Satani ni umwicanyi. Uyu rero ntakwiye kuba inshuti, ntakwiye kuba umugenzi, ntakwiye kuba somambike. Uyu ntakwiye kuba umuntu wo kumviriza, wo guha umwanya, wo kubana nawe no kuba hafi. Ariko usomye ijambo ry'Imana, kubera ibi bigize uyu mugwanizi, uyu mwasi wacu n'Imana, uyu mubeshi, kubera ibimugize, Paulo mucete yandikiye abanyefeso nyene 6 umurongo wa 11, urabona avuga ingene dukwiye kwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo tumugwanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nitumuha ikibanza, nukwiye kumuha ikibanza, ahubwo ukwiye kwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo umugwanye. Numuha umwanya, mugwanye ku murango no mwijoro. Icyo twebwe duhamagarirwa ni kumugwanya. Imana ihabwa icyubahiro, kandi ubwo bubasha n'ubushobozi twarabuhawe muri Kristo, kandi ijambo rya Kristo turarifise. Iyo riri muri twebwe rigwiriye, dufise ubushobozi bwo kugwana na Satani no kumunesha. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Satani, abantu barakunda kutubesha cyangwa ubwabo bakibesha. Sinzi muzobona bamwe bamucapa nk'inzoka, urusata amahero, abandi bakamwerekana nk'igikoko gifise ibihembe birebire binini biteye ubwoba, abandi bakamuha amashusho ubuhoho ku mbuga ngurukana bumenyi. Urashobora kubona Satani ari kigabo kinini kirekire cyane kidasanzwe, abantu bakagerageza kumuha amashusho no kumwerekana ububi bwiwe nkaho umengo, ariko sivyo. Satani ni mhemu. Satani ni mhemu. Satani sibijya tubona bachapa, sibijya tubona bakora. Satani ni mhemu. Kandi igituma uyu mugwanizi wacu, uyu mwasi wacu tudakwiye gufata minenegwe urugamba n'intambara turimwo yacu nawe, nuko uyu afise amayeri menshi cyane, kandi ari umwasi w'inkomezi. Tudakwiye kwiyumvira ko ari akantu gasanzwe kujya tumuvuga. Satani ni mhemu, kandi afise ubushobozi bwo kwiha ishusho iyo ariyo yose agomvye. Aha niho hatereye ubwoba, kandi aha niho hari ubutumwa bwiza bw'uno munsi. Afise ubushobozi bwo kwiha ishusho iyo ariyo yose agomvye, kandi Satani ashobora kwinjira mu muntu uwo ari we wese. Uwo ari we wese, ndasubiramwo, uwo ari we wese.
mugabe wamugavye, kuko niba bivuga ngo ntuhe satani cicaro, ntuhe satani kibanza, wava wiyumvira ngo uzava umubona aje. Oya, ariko ukwiye kugira amaso n'amatwi kugira ngo Imana iguhishurire igihe cyose muhuye, umenye ati uyu ni satani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hari ibintu bibabaje bene data, abakristo, abana b'Imana, hari igihe amaso yacu ahuma, hari igihe amatwi yacu aziba, ukagendana na satani neza, ukabana nawe neza. Ariko kandi uno munsi ndavuga ngo Imana ihumura amaso yawe, izibura amatwi yawe, kugira ngo umenye ingene ushobora gutahura satani. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Muri Edeni yaciye mu ishusho y'inzoka. Umviriza, iki nico giteye ubwoba. Muri Edeni Bibiri ivuga ngo inzoka yarusha ubugunge ibindi bikoko vyose. Nuvuga ngo inzoka yarusha ubwenge ibindi bikoko vyose. Satani ati iki nyene gifise ubwenge gusumba ibindi byose, nico ncamo. Satani injira mu nzoka, aza kuri Eva. Eva ntiyamenya, ntiyumva, ntiyabona ko yahaye ikibanza, yahaye ikaze yicaritse satani. Imana itubabaye cyane. Itanguriro 3 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Satani yaraje, Eva amuhicicaro, amuhakaribu. Satani arashika ati mbega burya none koko Imana yavuze ngo. Ngomba dusome ayo majambo. Itanguriro 3 rimwe gushika ku murongo wa 4. Inzoka yarusha ubugunge ibindi ibikoko vyose vyo mwishamba Uhoraho Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimugiye ku giti na kimwe cyo muri ritongo. Muranyumva? Ntimugiye ku giti na kimwe cyo muri ritongo. Umuntu nk'uyo azanye ububeshi nk'ubwo, Eva amutega amatwi, Eva amuha umwanya. Imana yeje kurema Adamu na Eva yarababwiye ati ibiti vyose biri muri itongo muze mubige. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi nimuze mukigeko, kuko nimwakijyako muzopfa nta kabuza. Satani acaraza ngo mbega ni koko Imana yaraze ngo nta giti na kimwe. Satani n'umubeshi, Satani ni se w'ibinyoma. Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku giti vyose muri ritongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mwitongo n'ivy'Imana yatubujije ntitubigeko canke ngo tunabikoreko no barongeyeko kugira ngo twoye gupfa. Satani yaje abwira Eva ati Imana ni koko yaranse ko tarakimwe murya, ariko Eva mu kwishura avuga ngo hari icyo yanse ko tunakorako. Umurongo wa 4 iyo nzoka yishura uwo mugore iti acha mambo yako, hawa ni mpete ntacyo muzoba, hakuna kufa hapa, nta gupfa. Imana yashatse gusa ntimukanure ngo mubone kure nkayo. Amwoja mwoca mumera nkayo, mwoca mukanura mukabona kure nkayo.
mwoca mumera nkayo. Urazi nagomba babwire umugenzi n'inshuti ya mbere twamaduha ikibaza mu buzima bwacu. Nuvuga ngo uzoca ubona kure. Nivyo sivyo? Nivyo sivyo? Umugenzi wa undi twita mfamfe soma mbike ni wa undi atubwira ati reka atahubwo uzoca uba udasanzwe, uzoca ukomera, uzoca uba umuntu akomeye mu gihugu, ni waja mu bapfumu. Uzoca uba umugore avuga rikijana mu rugo, ni warondera umuti umugabo wawe ukamugira zezeta. Azohembwa yose ayazane. Uzovuga rimwe yumve kabiri, uzomubwira icara yicare, ryama aryame. Hanyuma niyaguma yicaye impande yawe uzokabona. Imani tuwabere cyane. Amen. Nguyu uwo Eva yahaye umwanya, nguyu uwo Eva yahaye ikaze, nguyu uwo Eva yahaye icicaro, umubeshi. Atuzoca ubona kure, ivyo gufa nta birimwo, ahubwo uzoca uba udasanzwe. Nico gituma vyoroshe ko abantu benshi muri kino gihe ashobora kuba ari umuririmbyi, umupastori, umuvuga butumwa, umurongozi w'ishengero, ari ugasanga afise imiti ahegeke yagendana. Kubera iki? Kubera ko bambwiye ngo niyo kwicungera, niyo kwizigama, ngo bugerega Imana irafashwa. Je narugise umugozi w'Imana avuga ngo Imana irafashwa, nguri samarako. Imana jewe yanje ntacyo nzoyifasha kuko ikora vyose mu buzima bwanjye kandi bikora neza. Haleluya. Haleluya. Abagenzi inshuti twahaye ikibanza, nakuye ngo mu rudandazwa rwawe ngo ndakwereka huca, ngo ndakwereke wewe guzotereka gusa mu isaha imwe bizoba biheze. Amahera uzokwegeranya, ngo ndakwereke umuntu azoguha ivyo wambara, ivyo wisiga, ivyo unwa, ivyo urya. Mukanya isase uzobura umugwiza atunga, uzobura umudandaza karuhariwe. Ariko nagomba kubwira, naho nyene Satani atakwereka ko ari urupfu rwawe, kuko ababibayemo n'ababikoze iherezo ryabo ryabaye ribi. Kubera ngo iyo wegeranije ukavanga na Satani ntashobora kwemera ko ivyawe bibandanye. Numwicanyi, iherezo ryavyo azokwica. Imana tuwabere cyane. Amen. Eva amaze guha umwanya Satani, aya magogwa yose tubamo uno muzi, izi ngorane zose tubamo, izi nduru zose tubamo, vyari vyinjiye nuno muzi. Aja kuri cya cyamwe aramura arajya, aca hako n'umugabo arajya. Adamu yasanze Eva yacamuye, kuko biya ngo ivuga ngo yarariye ngo aca hako n'umugabo. Umugabo se yaramusigarije. Abagabo mukunda kuyerera, mutagomba kuguma mu rugo, muzosanga muri ko murajya n'ibitari byo. Hari umugabo ataha saa 6 y'ijoro, saa 7 y'ijoro, motife ngo nari ku rubugu, nari muri fangasi, nari muri ibi, nari mu bagenzi. Taha kare rusange uri kurajya ibitari byo. Kandi kibabaje ugataha usanga uri kurajya ibitari byo, bizogutera ingorane kuko uzobinwa. Imana tuwabere cyane. Reka twirenganire. Haleluya. Haleluya. Arajya uyo mwanya nyene ngo basanga baramenya, bari gusa naco bambaye, ubwiza bw'Imana bwabavuyeko. Kandi Satani yari yababwiye ati nta ngorane,
habaye itandukaniro hagati y'umuntu n'Imana. Ariko Imana ishimwe ku bw'isezerano ryo muri Edeni. Haleluya. Imana ibwira ati mu ruvyaro rw'umugore uyo nyine icyo kigaba nyene mu ruvyaro rwacyo nibazokomuka uzomena inzoka umutwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aha niho hari ubuntu bw'Imana, aha niho hari imbabazi z'Imana. Nitwari tubikwiye, nitwari tubibereye ko duca duhabwa isezerano, ariko Imana yabonye ko ari byo bikwiye, ari byo bibereye. Mu nkundiye tuyikomera amashimwe cyane. Haleluya. Agakiza turimo, ivyishimo n'ivyirato turimo, ivyizigiro turimo, isezerano hariya nyene hakorewe icyaha niho ryatanguriye. Haleluya. Haleluya. Uno munsi nimba tuvuga Adamu wa kabiri, Kristo yaje guhindura vyose bishya. Nuko hari Adamu wa mbere yananiwe, ariko Kristo wacu Adamu wa kabiri yarabishoboye. Amen. Muribuka usomye muri Matayo 4, Yesu ngo ahejeje gusenga iminsi 40 Satani yaraje. Satani ntacyatinye, yaraje. Usomye ry'amajambo urabona ko ari amajambo adasanzwe. Kabura umwana w'Imana hindurira aya mabuye ahinduka imikate. Urazi umuntu ashonje, umuntu ashonje hajya ashaka gukora ivyaha byose bibaho. Umuntu akenye, umuntu amerewe nabi, naho mubesha burya awo mutwara wese adafise Kristo n'ijambo rya Kristo muri we. Kwa kundi nyene Satani yaza kuri Adamu wa mbere, niko yaje kuri Adamu wa kabiri, asanga Adamu wa kabiri ni Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko ambwiye ngo niwavuga mukansenga ibi byose ndabiguha. Ninde yabimuhaye Satani? Ninde yabimuhaye? Ninde yabimuhaye? Ariko byose byaremwe nawe. Haleluya. Kristo niwe yabiremye. Yatoye ishusho y'inzoka muri Edeni, ariko uviriza umukozi w'Imana Paulo mu cyete cya kabiri yandikiye Abikorino 11:14 ashobora kwiha ishusho y'umumarayika w'umucyo. Ngo kandi ibyo nibitangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umucyo. Satani umugwanizi, umwansi ashobora kwigira umumarayika w'umucyo. Mbega havuzwe kwigira cyangwa kwindura umumarayika w'umucyo abavuzwe iki? Abakozi b'Imana benshi bamwe Satani arige bakoresha akabacamwo yigize umumarayika w'umucyo, bakazimiza abantu, bakabesha abantu. Ingo nyinshi zarasambutse, abana benshi barataye iwabo, ibintu byarononekaye mu isi kubera ko Satani hariga yindura umumarayika w'umucyo agaca mu bitwa abapastori, agaca mu bitwa abapotre, agaca mu bitwa abakozi b'Imana n'abandi ku byubahiro byabo babihabwa sinzi. Ariko nagomba kubwire ngo nukugaba, nicyo gituma birivuga ngo musuzume imwamu zose. Haleluya. Haleluya. Bibiliya twemera gusuzuma imwamu zose. Si ngombwa ngo wose ahagaze imbere yawe umwemere nkaho umengo Satani niwo mucamwo. Ninde mukozi w'Imana yamagawe n'Imana ashaka kubwira wewe umaranye n'umugore imyaka 20 ngore ujya mugore si gwawe noce ndakwasa muguhe nanji wanje nawe nutanga noce nabwo ati hasi zogaruka. Imana tuwabere cyane. Umugabo afise abana 6 ukazubona arasohotse agiye mu nzu yiwato ipantaro imwe n'ishati imwe n'ikirato kimwe aragiye ngo ari umukozi w'Imana abwiye ngo uyo mugore sigwiwe. Reka kuza muhendwa, reka kuza mubeshwa,
ukaza wumva umugore araje uruva ngo mugabo wanje ngo mbabarira ngo imyaka yose tumaranye ngo we n'uwisezerano uwisezerano wawe ninde nujya kubesha muze mubarekura bagenda arigira umumarayika w'umucyo nicyo gituma dukwiye kugaba no kumugwanya kuko satani numwicanyi numubeshi ntadushakira ivyiza ariko umugambi afise no kuduhonya yamara dufise Kristo Yesu yamunesheje Imana ishimwe cyane amen. Biratangaje usomye Luka ubutumwa bwiza 10:18 Yesu muri amajambo aravuga ati nabonye satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Satani ashaka kwindura umuravyo. Yesu aravuga ngo nabonye satani ava mu ijuru akoroka ameze nk'umuravyo. Uyu mwasi tugwana nawe nasanzwe afise ubushobozi bwo kwihindura uko agomvye. Yesu amubona ari nk'umuravyo hasi. Imani guha amaso yo kumenya satani. Haleluya amen. No kumubona. Ubutumwa bwiza bwa Mariko 8:33 abwira Petero ati herera inyuma yanje satani. Vinyuma satani arahindukira abona abigishwa biwe akangamira Petero ati herera inyuma yanje satani kuko ivy'Imana atari ivyo babaye ariko ivy'abantu nivyo yishaki. Uyu yabwiwe ni Petero intumwa. Uyu yabwiwe ni wa wundi mwemu yere yakoresha ku munsi wa Pentekote. Ariko muri ico gihe kubera ko yari yinjiwemo na satani imwemu irikira hakana urupfu rwa Kristo kuko hari hageze ko Kristo acungura isi. Hari hageze ko Kristo acungura umwana w'umuntu. Petero atoya nibikabeho. Yesu ahindukiye ntiyabona Petero ariko abona satani. Avuga ati herera inyuma yanjye vinyuma kuko ivy'Imana atari ivyo wabaye. Hari abantu twagize abagenzi n'inshuti mu buzima tubagira kadasohoka ariko atari ivy'Imana bababaye, atari ivy'Imana bagomba. Icyo bagomba ari kuduhonya, ariko dupfa, ariko duhera. Bamwe muri twebwe tubafise ibikomere, tubafise ibironda mu mitima y'abantu twahaye ikibanza ntitwamenya ko satani yagize icicaro mu buzima bwabo. Baratuzimiza, baratwica, baraduhonya. Uyu munsi bamwe mugendana amarira kubera ko hariyo umuntu mu buzima bwawe wahaye ikibanza kumbe wahaye satani ikibanza. Imana tubabaye cyane. Haleluya haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Luka 22:31 ngo yinjira muri Yuda. Yinjira muri Yuda ati Simoni Simoni raba satani yabasavye ngo bagusore nk'ingano. Luka 22:31 yarinjiye muri Yuda kandi Yuda satani amaze kumwinjiramo ibintu byari byononekaye. Yahise agenda gutora amafaranga kugira ngo umwami wanje nawe abambwe. Aragugwa amafaranga. Satani rero sibijya abatubwira, sibijya batwereka, ariko satani raba ko atari uri mu buzima bwawe mu buryo bw'ingene wamuhaye ikibanza ukamwizera ukamwizigira. Uyu munsi akaba ari we ariko arakurya, ariko araguhonya, ariko aragutikiza. Ibyakozwe n'intumwa 5:3 satani yinjiza ubugunge bwiwe, ububeshi bwiwe muri Ananiya. Imana itubabarire cyane.
amen. Arinjira muri Ananiya Satani. Ibyakozwe n'intumwa 5:3-5. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe gwenda mpwemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu? Ukiyifise niyarigwa iyawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo nuba wabikoze ukugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Sabantu henze, Imana niyo uhenze. Ananiya yumvise mu majambo agwa bukumbi. Abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Usomye mu majambo akurikira, imisore ngo yinjiye itekera Ananiya ikenda gutuba. Yamara umugore atazi ibyabaye nawe yinjiye azarabwa bubeshi nyene. Nawe nyene uzo majambo agwa bukumba arapfa. Hari ikintu jewe namye niyumvira ariko ndasoma no majambo. Uno munsi hari abantu batakivuga ubutumwa bwiza ngo babwire abantu ivyo kwihana n'ukwizera umwami Yesu n'ugutandukana n'ubugunge n'ububeshi bwa Satani, ngo bayikibanza Kristo abari wabaganza. Ahari ku ngoma y'Abaroma, ariko naho ubona polisi yaciyiza ngo ifate Petero ati ahantu tuvana ngaha, umuntu apfiriye ngaha ntuva ngaha. Uno munsi ibi vyoba vyokogwa ngaha noheza gusigura polisi ngaha. Aba bantu bapfuye gute? Ibintu bigenze gute? Kubera ko Petero amajambo yabwiye Ananiya ati, si Imana s'abantu beshe, ari kubesha Imana. Ubeshe mpemu w'Imana. Imana nibeshwa. Imana nico kwijyajya. Mpemu yani wo mubesha. Ananiya yumvise mu majambo yarapfuye. Uno munsi n'abantu baza gusenga arababeshi, bakora ivyaha umuraramango, bumva ubutumwa bwiza nibihane bagasubira mu mihana yabo uko baje muri vya bindi nyene. Emwe nimwigira amahoro ntimugwe ngaha, ariko nimutihana harandi mwiteze kuzogwa. Reka guikibanza Satani, reka guicicaro Satani. Ibintu twamaze kuvuga rero bigize Satani, hari abantu benshi binjirana mu ishengero babifise. Nabicanyi, nababeshi, nabanyabinyoma, barazimiza, nabankana, n'ibindi vyose biranga Satani. Binjirana mu rusengero ivyo imisi yose bakabisohokana. Mwene data, umenye ko Kristo ariwe ukwiye guha ikibanza, ari ukwiye kwizera, ari ukwiye guha ubuzima bwawe. Abagenzi ufise bose n'abandi wagize inshuti, raba ko Satani atagiye bakoresheje canke n'ubu atakora bakoresha. Imana uyisaba amaso ikwereke shobuja, kuko hariho abantu bakora ugasanga n'umukozi wo mu biro ariko n'umusambanyi wa shebuja, n'umunyamanyanga wa mbere akora na shebuja, kwandika amafagitire atariyo, gukora ibitari ivyo avyamamwo, ariko ntazi ko naho amwizera shebuja, naho aba hafi shebuja, ariko yaramaze guha ikibanza Satani kubera agukoresha ivyaha ku murango no mwijoro. Ariko kandi utabwiye Kristo ngo aguhumura amaso bishobora kukujana habi. Dusaba iremvyi bazi
urashobora kuba ufise umugenzi umwigeme. Harabigeme urafise umugenzi mwamana mugendana, yarakubeshe arakubwira ati jewe izi mpuzu nambara, ibintu byose mfise, iyi telefone, amafaranga umbona na misi yose, hajye urubona nasohotse ahantu wakomakomeye, bugira ndafise igipapa cy'amacyayi yampaye, kandi nta ngorane, ntacyo nzoba, nawe niwakirondera cyangwa ndagufasha kirondera ntacyo uzoba. Uyo niwe mugenzi mugendana mwamana, ariko nutamenya ko aho hantu ariho hari urupfu uzopfa nta kabuza. Imana itubabaye cyane. Reka guha Satani icyicaro. Ibikorwa vyiwe twamaze kubivuga, ingeso ziwe twamaze kuzivuga. Uhaguruke ubwire Imana ati Imana, hari ingene Satani yamaze kwima mu buzima bwanje, nakirongorwa na mwemu wawe, sigende ngurwa na kamere y'umubiri. Ibyo nkora vyose nibikubabaza, ibyo nkora vyose nibikubabaza, ariko ndaje ngo ugire ikibanza, ugire n'icicaro, umeke ukumvira no gukora ibigororotse bitunganye. Abantu wemeye ugaha ubuzima bwawe ngo wari wabuganze, ariko urazi umuhungu ashaka kugira ngo tugire mariage gusa na avance yangaye, kugira twubakane zana avance. Nawe uri umukobwa ngo ntangorane ngo wakumpeba, naguhebe Yesu azogutora. Haleluya. Ariko izo ma avance ni za nyumba, ni za bitugane. Gasanga umukobwa agiye kubaka yarasambanye, asigara umugore, tukaza guhezagira ama mariage atariyo, kubera ngo motive ngo umuhungu ngo yo campeba, ngo naje ndamukunda kubi, ngumengo ntamubonye sindyama zisinzira, acha iyo mambo yako. Waramuhaye ikibanza nivyo, ariko iyo wahaye avance mugatanga gusamba atagutwara, wibaza komaza gusamba nawe wenyene. Nakaryo keza Imana ibikweretse uyo muntu ngo atariwe kwa amadayimoni yigendera, hanyuma nawe kandi hari igihe ibakwa akagutwara, tukagusengera tukakurambika kwibiganza, ariko babandi bose bamuhaye amavasa agaheba, azoguma asubirayo gusaba yandi. Kanura, gira amatwi yo kumva, bona ingene Satani akora. Nawe yoca mu mugabo wavuga ati mugabo wanje avuze nka Satani, iba ntegetse gukora, iba mbiye gukora sivyo. Umushari wanje iba mbiye gukora, iba ntegetse gukora sivyo, ndabona Satani muri we. Satani amuciyamwo kugira ngo ampende, angwishe, asubize inyuma. Data buji ambwiye gukora, ndabona siwe, ni Satani muri we. Imana ihumura amaso. Wowe utarizera umwami Yesu, weho Satani yakugize umuja. Uhaguruke ku maguru yawe wizere Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ishengero tuve hasi. Haguruka twese. Hanyuma unagomba gutunganya ubuzima bwiwe, unagomba gutunganya kazoza kiwe, imigenderanire yiwe n'Imana. Asanga yarahindiye kure Kristo, atacumvira muhemu w'Imana, asanga ariko aragenda mu bibazo Imana, atari namwe ashikirana abakozi b'Imana bamusengere, bamusabira intsinzi, twese turongera muri Kristo Yesu. Tari namwe wabaraye Satani kibanza, asigaye ariko arima, niwakora muri wewe, niwakora urabizi. Reka kwihagarara ko iri jambo ni kwawe ngo rigukize, ni kwawe ngo rigutabare, ni kwawe ngo riguhindurire ubuzima. Teri namushiki hano dusenga Imana.
umutima sabe umuvyeyi wacu bagavyero po umurongozi w'ishengero washike hano n'abagusa babonetse n'abagusa Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo kuko ari imbuto itabora turagushimiye Mana yacu kubw'ijambo ryawe umunsi wari uyu amasaha yaraya kandi n'abantu baje kwinjira muri iri koraniro barabanyene tugushimiye umuvugabutumwa tugushimiye ko ico wari washize ku mutima wiwe ahejeje kugishikiriza abantu waremye ishengero ryawe wakoye amaraso turazi yuko iki washize ku mutima wiwe cinge n'abantu baha umwanzi bakagendana nawe mbere bakamutonesha bakamugira umugenzi ko ashobora guca mu bitandukanye mu nshuti magara muri barya biyumvira ngo baratwitayo batwitwararitse ariko ari ntumwa za Satani ku bugingo bw'abera turagushimiye ko iri jambo rivuzwe mu rurimi rw'ikirundi kandi umuntu wese ashobora gutahura aho yanyereye mana y'agakiza kacu abagenzi tugendana nta muntu n'umwe atazi abiwe umugenzi pfamfe kumumenya no kumuhishurirwa ibyo ntibikeneye kurondera kumurikisha itoroshi kuko amajambo umuntu avuga ibyo akora nibyo bikwereka uko umuntu ameze ko ari intumwa ya Satani none rero hezagira ishengero ryawe ubahe kurobanura ibihwana n'ibidahwana ubahe kukomako no kukunambako Kristo mu majano mu maza biguma canke byoroha ikibanza kibicawe we umwungera atazimiza ukwizeye abavuye mu rupfashitse mu bugingo ukwizeye abaronsa amahoro adashira ivyisi datanga abigira aburaniwe canke aroraniwe turagushimira ku bwawe we Kristo ko ari wewe munezero wacu amahoro yacu yava kagera yo muri buno buzima beno mu buzoza hezagira ijambo ryawe hezagira abahungu n'abakobwa abapapa n'abamama bumvise iri jambo ubahe kugira amahitamwo meza kugendana na Kristo kuko ari we wenyene nzira n'ukuri n'ubugingo turagushimiye tugushimiye no kubw'iyi imitima turabonye abasore batatu bapfukamye mu izina rya Yesu turabasengeye ngo ugire imbabazi we umurika hatabona ko ari kumuririmbyi yavuze aho inzigo yimye aho umwijima wimye tuvuze ngo Kristo nuganze sohora ibitakuvako ibyabagize imbata n'ibyabagize kugenda baritse umutima bahagurukane hano ubushobozi Imana itanga n'insinzi utanga ubashoboze mwami turabatuye ko gutabagwa n'ijuru amaraso ya Kristo ababoneke ko bahagurukane hano insinzi si ibyo gusa papa si kuraba turasengeye n'ishengero ryakoranye hano dushobora kuba turimwo abantu bababaye mu buryo bw'umubiri Satani yabateje ibyago bw'ubwoko bwose turavumye icitwa ingwara zisinzikaza zisugereza abagororotse bamwe muri abo hari abo twoba turi kumwe mu ishengero turasabye ijuru ngo ribatabare kandi nabo tutari kumwe hano harimo abari mu bitaro harimo n'umusabyi wawe eri umusange hajya handari aho uri kuragirira neza ishengero rya Kigobe wibuke ubuzima bwiwe umutotahariza amagara umuha amagara kuko ari uyatanga ndagushimiye ko wumvise ugusenga kwacu zina ryawe ryubahwe ko misa amasengesho yacu kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.